kacu gahugu keza sagwa amahoro bawe utunganiwe gahugu kacu umutima wa Afrika abansi bawe bakanibona waratemvye niwatembagaye iyakuremye Aha. tuyake tuza
umuvyeyi yaje gutungisha abana ariko cazi ko cyumugani n'abaturangije cyo nishobora kukabukire ubwo twatangira kamba n'ashaka kumva ko kugira ngo yata Tara Kirundi nama inone mubuto yo bakambanye batewe umwami canke se irugo agaca avyuka pise kugira aje kwivuna umwanzi nyuma naho waratemvye niwatembagaye iyakuremye irakubona ati gateretswe n'Imana kadahenugwa n'umuyaga esagatutu kawe Burundi. Sigura ko Fondation Famille Jama ifise intumbero yo gushishuza kuraba yose afite ico yamaze kugira ngo bamwereke ko ibyo ariko arakora bitabaye ifabusi. Uyu rero ni Miss Kayanza, uyu rero ni Miss Populaire Christian. Twaba tuti ntitwohereza kuri Miss mu ntara tutaronse Miss mu gihugu. Ntacyo twaba twakoze. Twashe twiha initiative rero tuti dutegeza ko nako abatwakazi bashirutse umwete bakaja mu bandi bakitoza ntibavuga ngo barakumiriwe ariko ari uko bonyene badaseruka rero kudaseruka egare kuba wikumiriwe nyine ubwawe tubafasha guseruka iyo ni Miss Populaire amaze kutwitura ati je ndashaka ko mufasha natwe deja twada dufite programme yo ni jewe turamwereka ati abatwakazi turashoboye nta mpamvu yo kwitinya gusa imbere bandanya genda witoza amaze kwitoza rero yarashikiriwe niho ngaha Miss Populaire arashikiriwe ubu rero ku ntambwe ageze ko ihani mu nama muri Amerika. Ibi rero ni bikorwa twirata cyane kuko twabonye ko vyagiye bigira akamaro muri fondation. Yego. Hama nama certificat ndabona hari imwe tutabonye initiateur ari we Femido Jaba yagiye aratega iteka n'abantu batandukanye aba n'abatwa bamushimiye aha hari gihe yaja mu higanwa ry'indirimbo nziza ya mbere yo gukundisha igihugu acararonka agashimwe ko niwe yabaye wa mbere hanyuma hajya naho n'abarundi babibonye ati twe twarabonye ibyo wakoze ntugenda uko natwe turagushimiye ukiriho kuko ntushimira abandi bakiriho natwe turagushimiye aha ni BTV yaramuhaye agashimwe yaramukengurukiye aha naho ni intara ya Bujumbura yamushimiye yerekana ko ibikorwa byiwe uno munsi nk'uko mubibona twatewe iteka ridasanzwe ryo kwakira umushikiranganji w'ugwaruka inkino n'imico kama turamunezererewe cyane kandi turamuhaye ikaze turaguhaye ikaze nyakubahwa umushikiranganji muri kino kigo cyacu tubasaba ngo muramutse abakunzi ba kino kiganiro bariko barabumviriza baramutse mwese murakoze cyane akaba ari kumwe n'umushingantahe Dunia Abedi akaba ari umuhinga mu by'imico kama na karanga by'u Burundi akaba anaserukira ikigo cyitwa Inabudi cha Fondation Femido Jaba kicegeranya abahinga bakoresha ibikorwa mvabwenge ari bo bita les artistes bo muri diaspora bo hanze y'igihugu nabo mu Burundi akaba ari baserukira iyo association ngaha mu ntara yaguse ya Bujumbura. Dunia akaba amaze no guserukira Uburundi ajana karanga ku Burundi atari hake mu makungu nawe nyene turamuhaye ikaze. Yego nabaramukije. Yego nanje nk'umuvugizi wa fondation nongeye kubaha akaze ku izina rya Femido Jaba nserukira atashoboye gushika hano kubw'ibikorwa byamufatiriye mu mahanga iyo ari ariko yifuza gushika ngaha ngira ko ndabamenyesha yuko Femido Jaba hari yari asanzwe ari wajejwe iby'imico n'akaranga no gukunda no gukundisha igihugu muri diaspora ndundi ari ku isi yose niba biserukira n'iteka bamuteye nico gituma ibyo sinabigena ntabivuze mwatugendeye rero nyakubaha mushikiranganje
murahejeje kwirabira ibikorwa birangurirwa hano mu kigo Safe Life Center gicumbikiye Fondation Femide Jaba naho ari fondation yavyaye iki kigo twagomba tubabaze mwabibonye gute. Novuga yuko mbanje kubanza kubaramutsa mwese kandi novuga yuko iki kigo nasanze ucinjira ni hato mugabo harimo byose bikenewe. Harimo byose bikenewe ibyo ugwaruka rushobora gukoresha. Aha rero nabishimye kuko urabana nk'ibijejwe hariho ugwaruka rugira siporo hariho ibi bya culture byose no kuvuga ko umujene wese cyangwa ugwaruka gose yashitse ngaha byose arashaka kubisangaho akagenda yamenye mu kirundi ingere bigenda. Ego murakoze cyane ikiganiro ni Burundi bwiza mbega nyakubwa mushikiranganje imico nakaranga murabona biri mu bintu bishobora gutuma ubwiza bw'u Burundi bumenyekana haba mu gihugu no mu makungu. Imico nakaranga ni ikintu gikomeye cyane kuko ni imico nakaranga bigize igihugu. Ibyo rero birashobora gutuma igihugu kimenyekana gusumba aho cari kiri kubera yuko igihe umuntu yatejeje imbere imico murabona yuko nk'ubu turafise ingoma zacu zaramenyekanye uzanditswe muri UNESCO haba hasigaye kwiki haba hasigaye yuko umuntu ari hose ahari amenya ati ingoma z'u Burundi zimezuku zatanguye uko naco gituma nshoboye kubamenyesha yuko mu bushikiranganje uyu mwaka twarashizeho imigambi ibiri ikomeye murazi yuko hari hasanzwe hariho isabukuru higanwa y'abavuzi b'ingoma ryahora ritangura ku gice ca province mugabo rero iryo higanwa isabukuru higanwa zidotangura zizohera mu mazone umva murazi ko dufise amazone amajana 451 yumvire rero iyo sabukuru izohera hasi tukaba dufise na bare turiko turashinga iyo bare nationale ifise irindi shusho muri iryo shusho rero tukaba izobe ifatiye cane ku bice bibiri ingene ingoma yavutse n'ingene Mwezi Gisabo yatsinze abakoroni aho rero muri iyo shusho umuntu abiravye natabazi histoire y'u Burundi arashobora kumenya dokeye naho rero bisigura yuko imico nakaranga birashobora cyane gose guteza imbere igihugu kukimenyekanisha kurya umupira w'amaguru ushobora kumenyekanisha igihugu mu vyerekeye inkino n'igihugu bisanzwe. Murakoze cyane reka twumve umuhinga nawe mu muco kama nakaranga icyo bivuga ko ingene imico nakaranga bimenyekanisha ubwiza bw'igihugu hagati mu gihugu no mu makungu. Murakoze cyane nongeye kandi kuramutsa bariko baradukurikirana nongira kandi namwe ndabaramutsa. Jewe novuga yuko imico nakaranga k'igihugu niyo nkingi y'igihugu no kuvuga rero imico ifise itandukanirizo zibiri iyo ubonye umuntu ukabona imigigwa uronse ikintu kimuranga uti rero kumenyekanisha igihugu sinikindi kuko umaze kugira umuco uri mu mugwi w'abantu benshi hariho ikintu kigutandukanya uyu nuriyo nk'ubu unye ufashe abakenyezi bashika 1000 bavuye mu bihugu bitandukanye ukabashira hamwe hama wewe ugaca muhurira nko muri Amerika canke mu Budagi n'ahandi hama ugaca usanga wagize ikibazo uri umurundi mu bati ikibazo ngiza kugitura umurundi mugabo muri abakenyezi bakoraniye hamwe ugaca usanga arimwo umurundi kazi yambaye imvutano nato bari kwaravuga ucuvuga ati reka ntumbere ujya anye nabonye ko ari umurundi kazi kubera iki kubera yuko afise ikintu kimuranga no kuvuga ari umuntu arangwa n'ibyo bintu kama bimugize byerekana icari mu mwanya muto warubuze uti rero iyo mico irafise ikintu cotsimbataza ubuntu mu Burundi no mu makungu neza cyane kuko n'umwana iyo ariko arapfata indero itariyo baravuga ati ujya mwana ntiyarezwe ujya mwana ntagira indero ujya mwana ntagira ubuntu kubera iki yagiye inyuma y'ibintu biranga imico nakaranga hama rero ikindi naco twovuga yuko cyo namenyekanisha akaranga ku Burundi no kugiteza imbere mu makungu umushikiranganje yabivuze nayo
mahiganwa mpuzamakungu. Ayo mahiganwa mpuzamakungu abera hanze y'igihugu. Urabona nk'izo nkino z'amaguru iyo bavuga ati uyu n'umurundi baca babona Burundi mu mwanya muto. Hama hagaca haba rero intambo kama. Izo ntambo kama n'ubutunzi bukomeye dufise ngaha mu Burundi kuko twege no kubwira yuko dufise ubutunzi bw'intambo gusumbya ibihugu byose byo kwisi. Dufise intambo kubera intara yose ifise intambo kama yisangije. No kuvuga yuko nk'ubu bashaka guhagurutsa uburundi bukaja mu makungu naho botubwira bati nimwerekane intambo bigize ubwiza bw'u Burundi nawe buri munsi wose yorinda rirenga tuko turavyerekana. Turashaka kwerekana intore, hakaza umutsibo, hakaza ugwedengwe, hakaza amayaya, hakaza ihunja, hakaza ingoma, hakaza gasimbo, hakaza amazina, hakaza ibicuma. Ivyo byose ni intambo kama iri mu ntara iyo ari yo yose yisangije ico bita intambo kama. Umva rero muri uyo mwanya ivyo byose iyo babibonye bacabona ubwiza bw'u Burundi mu mwanya muto. Ngatoyi ndacaheza wabuze uti kumenyekanisha Uburundi. Novuga yuko ari higanwa mpuzamakungu ryabereye mu Budagi yahuje ibihugu 188 byo kwisi mu bintu bijanye n'ivy'ingenzi guhamagara ingenzi zishobore gutaha muri ibyo bihugu babonye ubwiza bwabo. Uburundi twashoboye kuronka ikibanza ca mbere kwisi yose twaronse igikombe citwa best of the best. Ivyo byabereye mu Budagi muri Berlin. Nabivuga ko David naragize amahigwe leta y'u Burundi yarandungitseyo. Neje nari mpagariye ibikorwa by'imico n'akaranga. Urumva ko ako karanga kacu katumye Uburundi bumenyekana mu mwanya muto kuko muri ico gihe Uburundi bwari bumaze imyaka 40 butitaba ayo mahiganwa. Mugabo tugezeyo twaciye tuba bambere kwisi yose. Turasubira kandi turaba bambere muri Afrika. Twongera kandi tugenda mu Burusiya tuvuye mu Budagi. Naho ne tuca tuba bambere mu bihugu 41. Numva twatohose Bujumbura dufise ibikombe bibiri. Aro nashatse gushimangira rya jambo ati mbega imico n'akaranga biri mu bintu vyotuma Uburundi bumenyekana mu mwanya muto. Rero duhiye tunahishije abahinga ndangakaranga nga mu gihugu barahari. Ubushikiranganje burahari dusanzwe dufatanye mu nda kira noneho wabonye ko n'umushikiranganje hagaritse ibindi bikorwa yarafise amabanga menshi afise akaca atanga kanya ko kuza kuraba iki kigo kubera azi neza akamaro k'iki kigo akamaro k'akaranga kandi n'abanyagihugu ugwaruka bakabijukiye ako karanga ubu turi ku kivi hageze rero yuko ubwiza bw'ubundi bwibonekeza. Murakoze cyane ntitwobirangiza vyose dunia ndazi ko ari vyinshi cyane aha twoguha umwanya twovuga gushika bwire ariko kubw'imvo z'umushikiranganje akazi umwanya wiwe uharuwe reka tubandanye tumushimira ku kigoro yagize ko gushika hano hantu vyerekana umutima afise ku bijanye n'imico n'akaranga rero reka tumubaze mbega nuruhe ruhara rw'umwe ugwaruka abavyeyi abanyamyuga abanditsi abanyakaranga abanyabikorwa mvabwenge aribo ba artiste mu gifaransa abaririmbyi eka mbere na leta murimwo mbega nuruhe ruhara rwabo kugira ngo imico n'akaranga bishobore kubandanya bituma ubwiza bw'u Burundi bugaragara mu makungu. Novuga yuko hajya byose bihera mu miryango. Bihereye mu miryango rero no kuvuga yuko umuryango wose ushize imbere imico n'akaranga n'abandi barakurikira. Umwana aravuka tumuhindero kirundi. Nta ndero azoja kuronka mu ishuri atayironse iwabo. Ndero yo kuziko. No kuvuga rero yuko muri ibyo imico n'akaranga. Abavyeyi nibo ba mbere barinda kubishira imbere. Bakabikundisha abana babo. Abo bana bakaduga ku ishuri bakabishira imbere. Leta iza gufasha kugira iyo ako karanga niyo mico n'abandi bashobore kujabuka inzuzi baja kure. Mugabo byose bihera mu miryango tw'abavyeyi rero ntitugende turabona ibintu byo hanze gusa tutangurire mu ngo zacu abana tubigisha abigisha bazokurikira mu ncamake n'ibyo. Yego reka dunia atubwire kujanye n'abanyamyuga mu majambo make abanyamyuga abaririmbyi abakoresha ibikorwa vabwenge n'ibindi bobo boterera iki kugira ngo bibandanye akaranga imico n'akaranga bibandanye bikwiragira mu isi yose by'u Burundi. Yego je novuga yuko
abahinga ndangakaranga bakoresha ubuhinga mvabwenge barafise intererano ikomeye cyane rwose kubera ibyo bavuga bishika kure nk'indirimbo usanga bayishize mu gahogo bakayiha amajambo no kuvuga indirimbo rero irafise umuhamagaro ukebura umuntu ukamwereka ikina kiriye je nkunda kuvuga ntanga karorero murabona indirimbo ihayagiza igihugu cyacu cy'u Burundi yaririmbye abahinga ndangakaranga hama abatanga amanota barazitosora bayikura murabona ko ari indirimbo irimo ibigize igihugu mu mwanya muto no kuvuga rero yuko niko kajyo tuca tubonera ko kugira ati bajya baririmbye bajya bategura indirimbo nta gutegura indirimbo imara amezi abiri bagaca bayita tegura indirimbo izokwamaho izosahiriza abariho n'abazoza inyuma y'imyaka ibihumbi n'ibihumbi kubera iki kubera yuko muri uyu mwanya ubukoze ku mushaha w'abantu bose bagize igihugu rero novuga yuko abahinga ndangakaranga barafise uruhara runini ya cyane mu guhimiriza abantu no mu ntererano yo kugira ngo abantu bagarukane ubuntu bagire iteka nico bashobora kuvamwo uno munsi nejo murakoze cyane nyakubaha mushikiranganje Fondation Femide Jaba irafise imigambi myinshi iri kirarangura hariyo mwiboneye hariyo n'iyindi mwumvise hariho nk'umugambi Miss Inakaranga umugambi ushira imbere kumenyekanisha ubwenge n'ubwiza bw'ubwoko bwitwa ko bwashize inyuma mu Burundi ubwoko bw'abatwa hakaba n'umugambi ifise watanguye wo kwandika igitabo kazinduzi ku muziki w'u Burundi ariyo Encyclopédie de la musique burundaise mu kinofunofu rero nagomba ndababaze mwebwe mu bushikiranganje murongoye kw'ivyo vyose biri mu vyo mujejwe mubona ari intererano mugiye guterera kugira ngo nk'ico gitabo kitarandikwa kandi ari gitabo kizojamwe ubutunzi bwinshi cyane bwerekana amakuru y'umuziki kuva ku ntango yawo gushikaho ugeze uno munsi niye ntererano mugiye guterera kugira ngo ico gitabo gishobore kwandikwa kuko gushika uno munsi nikirandikwa kubw'imvo z'uburyo narumvise bariko baratumenyesheje mu bushikiranganje ko ari ico gikorwa kiriko kirakorwa kandi twaragishigikiye kubera yuko ni byiza ko umuntu amenya izo ndirimbo zose ngene byagenze ni nka novuga mu gifaransa ni dictionnaire kandi ico gitabo naco kizofasha yuko ata muntu urabona ubuhinga bugenda burigira imbere ata muntu yoza gufata uyu munsi ngo afate amajambo ya Canje wa Misi ngo ayafate ayashire mu Congereza ahindure mugabo yibye amajambo nyene usange umuntu hageze kizofasha yego cyane ikintu cyose gifasha rero abartiste mu bushikiranganje turagishigikiye twaravuganye yuko tuzogirana ibiganiro buhoro buhoro ubu nuko vyatevye mugabo nikibuza yuko tubyumviriza tukumvira tukarondera inzira ducamwe urashobora gufata inzira ngaho ukabona ntikunda ugacuca ahandi mugabo igikenewe nuko hajya imbere umuntu ashaka ku kintu ko tugigishigiye twese rero tuzotora inzira ducamo kugira ico kintu gishoboke twavuganye yuko dutangura buhoro buhoro yego cyane mugabo twaravuganye kandi ico kintu kizokorwa murakoze cyane nyakubaha mushikiranganje ariko tukiraho nyene mugifise mikro mu nkundire nakahe kamo mwotera abarundi muri rusangi n'abakurikirana hafi ivy'imico kama kugira ngo nabo nyene bagire uruhara umurundi wese yumve ko ari uruhara rwiwe bwo kumenyekanisha imico n'akaranga vy'u Burundi kugira ngo ubwiza bw'u Burundi turi mu kiganiro Burundi bwiza ndabisubiyemwo ubwiza bw'u Burundi bushishikare gusamirana hose mu makungu ndiko ndasigura kare navuze yuko duhera mu miryango mugabo ndavuga ati na leta ikiza ifasha leta izofasha iki rero leta izofasha abo banyakaranga kumenyekanisha akamaro bafitiye imico n'akaranga yego aho rero tugira turi kumwe hajya umuntu yabonye ko umuntu yashigikiwe n'abandi baraza bagashikikira bakamushikikira ministeri rero ubushikiranganye nivyo turimwo turabonye yuko abanyakaranga bamwe babita ngo nabantu utugenegene siko bavuga yego ntaravyanse mu vyanse rero
n'abandi barinda gushira mu mitwe y'abantu yuko ivyo bintu bitari byo kutabako rero nuko mubushikiranganje musi twahashitse ngaha kubera iki kugira aba bantu nta mu mishikiranganje agenda mu bintu by'utugenegene rero twashitse ngaha no kuvuga ko atatugenegene yego nizo cyane nuko no bitsigura mu bintu byoroshe. Murakoze cyane Dunia, niko muvyumva kubijanye n'uruhara akamomotera abarundi muri rusangi n'abakurikiranira hafi y'imico n'akaranga. Je tuvyumva kumwe kuko bavuga ati umwera ubibukuru ego cyane kandi mu kindi bavuga ati indero y'umwana iva hasi. No kuvuga yuko abana nibo Burundi bwejo kandi twe dufise no munsi nibyo tuzobayasigira. Mumwe tuzobayasigira rero abavyeyi hakwiye kuba ico biyita kwijukira kujijuka bakiyumvira indero yaho hambere ukuntu yatangwa. Abavyeyi bagaha umwanya wo kuganiriza abana bakarondera umwanya wo kubaganiriza uyu mwanya wo kubaganiriza bakabereka umwongo huma n'udahuma bakabereka ubuntu bakabereka intumbero bashobora gufata. Muri uyo mwanya rero abana bamaze kunyugwa bazokurana ubu bwiza bazokurana iyo ndero hama nabone bazoheza babisigire abandi tuze turabisikanya kira none yo turahishije ikijanye n'indero y'abana ikijanye n'imico kama muri leta hariho ubushikiranganje bubijejwe kira noneho kandi urabona yuko umushikiranganje avyitwarika kandi avyumva ivyo je nari kuvuga niwe yabivuze no kuvuga ariko avyumva cyane aho rero tuca tuvuga doti muri uyu mwanya ko hariyo ugushigikirwa kuvyumva kumwe nta nkeka ntabwo badufise turabona yuko bizogira intambwe idasanzwe ninaco gituma rero usanga n'imigwi ndangakaranga iri kwiravuka nihari bashira inguvu nyinshi cyane ku bakiri bato hama mu guheraheza niko ndiyumvira yuko hari ibintu twakuze tubona kera mu buruhuko bukuru bw'abanyeshuri haraba ibirori byo gusozera umwaka abana bagatamba ku ishuri abandi bakagira amazina bakagira ibicuba haje niho twabona abantu bafise impano y'imico n'akaranga nico kintu kikwiye kugaruka kigashimangirwa kigaheza kikaja mu rutonde rw'igihugu duhiriwe duhishize turi kumwe mu shikiranganje yavyumvise yuko ico kintu ari kintu ciza cyane reka unkundire ndaguciremo kubwo imvo z'umwanya nabonye yuko umwanya turiko turasa n'urangiza ariko nitwogendanya ko bamushingarankanje atabutumwa mushikirije abarongozi ba Fondation Femido Jaba nakaheka n'ubuhe butumwa nakaheka jambo mwo bashikiriza imbere yuko murangiza runo rugendo. Novuga yuko babandanye ikivi mwatanguye turi nyuma yabo muncamake navyo. Murakoze cyane ni kuri ubwo butumwa bushikirijwe abarongozi ba Femido Jaba dusozereye kino kiganiro cacu Burundi bwiza mwariko mushikirizwa nanje Deo Sinzi nkayo kuri radio television Burundi bwiza nkaba nshimiye cyane umushikiranganje yaduteye iteka umushikiranganje w'ugwaruka inkino n'imico kama turabashimiye nyakuba mushikiranganje nkaba nshimiye n'umushinga ntahe Dunia Abed nawe nyene yatwuguruye amaso ku bijanye n'akaranga nawe nyene turamushimiye. Tukaba dushimiye n'abariko baradukurikirana abakunzi b'ikiganiro Burundi bwiza mwese mushishikare mukurikirana ibiganiro vya radio television Burundi bwiza mugumane natwe naho turangirije ikiganiro cacu murakoze cyane. Babonye bariko bakora banezerewe birahimbaye Arundi twese twijukira ibikorwa yosoko y'amajambere maze umwimbu ube mwinshi amahinguriro muri weekend abana bawe mu ntara zose barasayangana mugino hamwe hanyuma nta mapeza n'inzahabu dufise dutanga ariko dutanga karanga iki migisabo murabona ko mbavu yanyu hari ibyakunze
muragahorana amata ku ruhimbi muragahorana amata ku ruhimbi mukore ibirama natwe abanyakaranga turi hano kugira ngo dushigikire ubushikiranganji bwacu mu gushira mu ngiro ibyo dusabwa cyane cyane kugira ngo tuteze imbere igihugu cyacu twongere tuje kuri yambona kazoza duhagaze neza mu cyokamo nkuko mwabonye kino kigo kirimo ibikorwa byinshi cyane hari dutashoboye kubereka ano hari radio televiziyo Burundi bwiza ikorera hanyene mu miryango hano tukabashikanyemo harimo n'ibisata by'uburimyi ntitwashoboye kubibereka ko twabimwatuye ku mwanya wanyari muto aho abarimyi bose baza gutora mu mashini yo kurima ibintu biduhimbara cyane murakoze fasha kano kanya kugira ngo nshikirize ijambo ry'umunezero kandi ntongera mpakaze nyakubahwa mushikiranganje mwavyiboneye kuva aho mwinjiye hano mwabonye ko ikibanza ni gito ariko ugaragaje kugigendura birabonekana ko ushobora kugendura uburundi bwose rero ku izina rya musitanteri wa komine nziza ya Ntahangwa no ku izina ryanje nyene nagomba ndamenyeshe ko hano mwagenda ari muri komine nziza ya Ntahangwa iyo komine igizwe n'amazone 13 n'imitumba 96 rero mwabonye igihe mwagenda ko amahoro n'umutekano bisasagaye kandi nongera ndabamenyesha ko dushimira cyane kino kigo Fondation Femido Jaba mu ntunganyo yacu murabona ko hano komine Ntahangwiri ni mu gisagara benshi by'imico n'akaranga ntabyo usanga bamenyereye bazi babona ko kigiye kudufasha ibitari bike mbere nkatumirira urwaruka rwacu narijya muri mu bushikiranganje murongoye kwitura cyane kino kigo murabona ko tugiye kuja mu buruhuko bwo muci amezi abiri ni menshi turatumira cyane urwaruka kwitura kino kigo hako bamara amezi abiri bari mu ibarabara bazohamenyera ibitari bike rero nyakubahwa mushikiranganje sino batutesha byinshi kwari kubakira ariko kandi no kubanezererwa ariko kandi no kunezererwa kino kigo caje hageze hano murabona kiri muri quartier Gahahe nizera ko n'ayandi ma zone gera hariya ku Kivu kuri Tanganyika zokwegera hano kugira ngo mumenye cyane ibijanye n'imico n'akaranga rero simave ntwara umwanya muremure kwari kubakengurukira no kubaha ikaze murakoze tugira amahoro ya Kristo. Amahoro iterambere